Ndabaramukije, turi ku munsi w'umunani w'imisi 21, turi mu ndwi ya kabiri, indwi tahariye ubwami bw'Imana n'ubuzima Rukristo. Ingingo y'umunsi, kwitwararika ubwami bw'Imana. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo mu gice ca 6:33. Haravuga ngo, ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Twinjiye mu ndwi ya kabiri aho Yesu Kristo atwigisha kubaho ubuzima bwa Rukristo bushingiye ku bwami bw'Imana. Muri iri jambo Yesu araduha urutonde nyakuri w'ibikwiye kubanza imbere y'ibindi vyose mu buzima. Ijambo mubanze risigura ko hari ivyo abantu benshi bashira imbere, nk'ivyo kurya, ivyo kwambara, ejo hazoza n'ibindi, ariko Yesu aduhamagarira gushira ubwami bw'Imana imbere ya vyose. Kwitwararika ubwami bw'Imana bisigura gushira Imana imbere mu vyemezo vyacu, kwifuza ko ivy'Imana ishaka bishika mu buzima bwacu, bisigura kubaho mu kugororoka kwayo, si mu vyo isi ishima. Ubuzima bwa Rukristo ni ubuzima butaganzwa n'ubwoba bwo kubura. Ubuzima Rukristo ni ubuzima bwizigiye Imana mu bikenewe vyose. Ubuzima Rukristo ni ubuzima bwemera ko Imana ishobora kwitwararika ivyacu igihe twitwararitse ivyayo. Yesu ntavuga ko ibindi itabizi, ariko aravuga ko iyo ubwami bw'Imana bubanje, Imana iritwararika ibindi navyo. Uyu munsi Imana iriko iratubaza iti, mbega niki ubanziriza mu buzima bwawe? Turasabwa gusuzuma urutonde rw'ibibanza mu buzima bwacu. Turasabwa mbere bibaye ngombwa ko duhindura ivyo twashize imbere. Turasabwa gufata ingingo yo kubanza ubwami bw'Imana imbere y'ibindi vyose, kandi turasabwa kubaho mu kugororoka kwayo. Senga usaba umutima witwararika ubwami bw'Imana. Saba ushobozwe kwizigira Imana mu bikenewe vyose. Senga ushira ivyifuzo vyawe mu minwe y'Imana. Sengera ishengero ribanza ubwami bw'Imana imbere y'ivyo ritegura vyose. Sengera igihugu kigendere mu bugororotsi. Mwami Imana, uno munsi ndafashe ingingo yo kugushira imbere ya vyose. Ubwami bwawe bube ubwa mbere mu buzima bwanje. Ndarekurira mu minwe yawe ivyo nkeneye, kuko ndizera ko unyitwararika. Nyobora ngendere mu kugororoka kwawe, kandi ubuzima bwanje bube ubwa Rukristo nyakuri. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ico ukwiye gukora uyu munsi wose, guma wiyumvira ku ijambo twasomye, ibaze kenshi uti, mbega iki nico nashize imbere y'Imana uno munsi? Fata ingingo zubaha ubwami bw'Imana. Menya neza, iyo ubwami bw'Imana bubanje, Imana iritwararika ibindi.